Hello bakunzi bage Mugisha TV ndabaramukije aho muherereye hose kwirigwa no kuramuka n'ubuntu bw'Imana abashimiye abandi mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye uyu munsi twaje tubazaniye umutumire gasanzwe aho twaganiriye byinshi aho twavuganye byinshi anyiganira byinshi uyu munsi aje kubibabwira namwebwe kandi n'ubuzima busanzwe ubwo twama duhura nabwo reka imbere ya byose abanza twidondore. Hello murameze neza murabona ko ari cuki murabona ko ari mwiza pe reka atwidondore yitwa nde akora ibiki karibu. Yego ndabaramukije cyane hama ku mazina yanje abavyeyi banyise Nkunda Sandrine nk'abandi umuririmbyi. Yego Sandrine umuririmvyikazi. Umuririmvyikazi atubwire neza umuririmvyikazi mpimbaza Imana canke profile adusigurire. Bon benshi banzi nk'umuririmbyi mpimbaza Imana kandi ndacariwe ndiwe kumenga hariyo akantu oya nta umenga hariyo akantu ubakuzi nk'umuririmbyi mpimbaza Imana usibye yuko habaye changement gatoya. Harabaye agachangement bivanye n'iki? Baradi buno buzima turimo ni byiza kugira ikintu ukora kugira ngo kikubesheho. Naguciriyemo Sandrine muri ubuzima buba tubayemo cyane cyane mu mibereho yacu abaririmbyi cyangwa abamizishe cyane abantu bose byitwa ko bakorera Imana usanga benshi ari binebwe usanga benshi bitwararika gusenga ariko ugasanga nta kuntu ko kwibeshaho bafise. Wowe kubwawe ubifata gute cyane ubyumva gute? Bon no bifata nk'ubujuju kubera ntiwoba uri umuntu hakuze ufise vision runaka hamuka ufise imyaka wowe ufise aho uriyize imyaka ufise ukaba du lundi jusqu'à dimanche wirirwa kuri église wakubaza ikintu na kimwe wowe ufise wowe ukora kikwinjiriza même na 2000 francs ku munsi ntaco ufise hama ukavuga yuko wowe uri mu biki witeze iki muri kazoza kawe. Nibaza yuko benshi ngira ngo ari micoro baba babeshejweho niko no bivuga bacoresha muri église bacoresha nibyo bacoresha baba barindiye kajya ga pourboire none umucoro urabona ko worihinze ukariha ishure ukariha abana ukagira ntibishoboka. Umucoro aba ari nk'ifana baguhaye nka 10,000 ukuyemwo 2,000 ou bien 3,000 ifana abaheze ntaca kumarira. Rero ugumye ubibayemo uko nyene nizigiye pasteur anshorere nizigiye ninamuja kumwiramukisha amfumbatishe nta uri kuraja nta na vision ufise. Sandrine uyu munsi aratubwiye ko imicoro aribeshejeho benshi kubwawe urabona ko umucoro kweri wo kubeshaho prema kuko umucoro ni hintu bajya tora tubibona kuri bajya basabiriza bajya baragusa umucoro umuntu umucoresheje aguhereza ni jana arafite droit yo kuguhereza ikibanda ivyo ashaka. Rero nka wewe Sandrine uyu munsi wavuze ko bamwe bakuzi nk'umuririmbyi none uburirimbyi warabuhagaritse byagenze gute? Turakeneye kumva ubuzima bwa Sandrine abaye mu no munsi. Bon jewe kugira ngo mpagarike sinahagaritse compteur hari impamvu zatumye mbadesha ibintu byo kuririmba muri église cyane ibintu bisaba umwanya atamwanya ubihaye urashobora kwiteranya n'abantu meme n'abarongozi bareka kukubona kabiri gatatu bakaca batangura kuza nakiza no mu bintu bakaza baragushira pembeni kubera ko utakiboneka. Alors que nabonye yuko sinoguma mw'ivyo urabiheba rero ko wowe warahebye yanzira ivuga ati ngo
gukurikira Imana warabihevye? oya si gukurikira Imana, si ukuvuga yuko mvuye muri eglise canke ndetse kuririmba muri eglise mba ndetse gukurikira Imana, kuko Imana sindayisanga hajya muri eglise, Isanga hose. Imana iri hose kandi iri mu mutima wanje. Imana turagendana, urumva rero umaze kwishiramwe yuko benshi barihenda cyane bibaza yuko muri eglise niho hari Imana, muri eglise ngumanye n'abakozi b'Imana. None abakozi b'Imana muri eglise siho hari abantu b'Imana? Abantu b'Imana urisiyo yuko bose ari abantu b'Imana, wanashima muri eglise niho hantu hambere bakora ibyaha cyane kuruta n'abisi batazi n'Imana. Uno munsi abantu bazi Imana baratukisha Imana, uno munsi abantu byitwa yuko ari abakozi b'Imana bakora ibintu bisesema, umva biruta nabijya abastar b'isi bakora, biri mu bakozi b'Imana bose. Rero ni kimwe, ico batandukaniye ko nuko wamenye Imana, ariko kandi kuba waramenye Imana ukamira mu manyanga. Wowe rero benshi warababonye urahitamo kubavamo, ndabazi warabifatiye. Jesse nkunda gukora mu bintu by'akajagari, je nkunda ibintu biri juste ku murongo, biri juste ku murongo, apana ibintu byo gukumira. Ugasanga urazi twebwe abaririmbyi n'abantu dukora cyane mu ma eglise, abalider benshi bararuha n'ibintu biruca. Rero atari recuperation uronse ataki ntibazi ngo ububayeho gute, abapasiteri benshi ntibazi ngo ububayeho gute, ntibazi umwana yuko ko akora cyane, turabona yuko yitanga, mbega n'igiki twokora kuri we kugira ngo ejo kimubesheho. Ibyo ntibabyiyumvira bo no kuhinduranya amavoiture, urumva imiryango yawe bayeho neza, mugabo wewe ukama muri ka kajipo nyene ka gapanaro turato twahengana. Urumva rero ivyo nivyo byakubabaje kubona baguma baza bahindura amavoiture, ucurahe biheba, uhindura amavoiture si kibazo, uba warahezagiwe n'Imana irevre n'ivyo. Mugabo atanke ufise abantu muri ko murakorana mufashanye umurimo w'Imana imbere, ifo ugakora ikintu ico cyo cyose mu by'Imana yaguhezageza. Umwana vraiment ndabona ubwitange bwiwe, reka nanje nambara umutahe ukamuha, nambara akazi kamubeshaho ukamuhereza, kandi baba babishoboye neza, ariko ukazibona bahaye n'umuntu atarabikwiriye. Jewe hari action yigeze kuba aho nasengera, naragira ikintu sinshobora kukivugira, nimba atari banga aho wasengera hari he? Oya ni kuri abandi baca wanga ko bokuyora. Oya bon sinabavuga nabi kubera hariho n'ibyiza nababonyemo nabasanze, kubera umuntu ntaba ari perfect misi yose, kandi umuntu ntaba ari mubi misi yose. Uragira n'ibyiza, uragira de qualité na de défaut wawe. Rero défaut wawe rero zimaze kuba nyinshi, zifuka ajya makarite. Rero haraba action imwe yakoretseyo, turaba dessus mu balider donc bugurutse mu mitwe. Uri gihwiji, umuntu ari gihwiji ntaco yabonye, ntaco yamenye, ntaco yigeze meditako, ntaco yigeze yiyumvirako. Turavuga meno ibintu ntibishoboka, wahitoye turuhira hajya, mugabo hakazi ikintu kimeze uko bakagikorera umuntu runaka. Ni ukuvuga twebwe rero ntabyo turimo hantuka, nimba bashobora gukiza ubuzima bw'umuntu umwe, naho nyene atakintu na kimwe twabona kido special yakora muri eglise. Ego mu Giswahili bavuga bahati ya pua sio ya mdomo, ibyo turabitahura. Ariko rero uramanza ukaraba kwanza n'Imana kugira ngo ikugirire neza, uramanza kwanza ikabona kwanza ibikorwa ukora, ukuntu witanga ujya mwana wanje fuke ndamugirira ikintu. Rero ico kintu gihe caba turabadeshe, umwe muri twebwe aragenda barashima agenda atanasezeye, byitwa yuko ngo bamukunda, w'imbere bamukunda bagira iki. Mugabo uyo muhungu yaritanga cyane, kandi abantu benshi baramuzi, ariko nta n'ikintu kizima bigeze bamukorera. Niwe yari antisi muri famiye yiwe, niwe yari asigaye ari papa. Urumva niwe yarasigaye ari papa n'umuhungu mukuru bari bafise. Mu gihe rero
abonye atakintu kizima bariko baramukorera cyotuma nawe yiteza imbere agateza imbere umuryango wiwe akaca abona bagikoreye uwundi seshoka aca nk'idiri yo kwigira Imana iramwugurura inzira nubwo bitaramye nk'uko yarashaka ariko yaragiye aragerageza abantu benshi bishwa n'ico uragerageza apana kuguma muri eglise atacu ufise uri kurakora apana dirende uri kuranezereza pastor yo kunezereza ikiziki rero nasanze benshi baba ariko bakora kugira ngo banezereze aba pastor babashima umwana ni mwiza arakubura mu rushengero arahanagura aragira iki misi yose yamangaha mu masengesho ntabura baba bashaka umuntu nk'uyo rero baraguhayagiza uyu umwana mwiza w'akarorero raba rero ikintu uri kuramufasha namba ari uw'akarorero uko mufashe iki birababaje tanga imitahe je nabonye ama eglise menshi cyo nabonye bari muri business none uri kurakora je nari nzi ko uri kurakorera Imana hama Imana kaguheza kira yego turakorera ubu uri kurakorera Imana irevre mugabo mugihe ubonye yuko nabo muri ko murakorera Imana hariyo bariko bakorera Imana harimo n'inyungu babirongeramwo urumva harimo n'inyungu mugihe rero wisanze wowe uri muri gukorera Imana ni byiza kandi gukorera Imana ntibisigura gufata microphone ngo ndiko ndahimbaza Imana gukorera Imana ntibisigura ngo nujya gusa ngo avuge ubutumwa oya ndashobora gufasha umuntu ashonje mba nkoreye Imana ndashobora kwambika umuntu mbone atamuza afise mba nkoreye Imana rero nibaze baratubesha ngo gukorera Imana ni kwamira mu rushengero gusa rero nibiri mu mutwe kwamira mu rushengero lundi jusqu'à dimanche oya ni Imana ni jambo ry'Imana ravuga ati udakora ntakage rero bimaze kubuko uyu mugenzi wanje amaze kugenda nanje ndabona yuko vema sivyo ntihabaye kweri ibintu byo gukoresha amategeko nk'uko Imana ibibona ndavuga jewe rero nanje rero abakobwa murabizi tukenera ibintu byinshi urakenera kwambara neza urakenera muri eglise uri umuririmbyi ni byiza kuba wambara neza imbere y'abantu atana gahuzu bakubona no munsi bakakubonana mwejo umva birasaba yuko ugumusa neza mugihe atakaza ufise uronka amahera uje kugura use neza nijambo nyamara bitubwira ingo mu ngoro y'Imana usukuye umeze neza apana imicafu Imana iranga ubucafu urumva mugihe rero atakaza ufise atamafaranga ufise wishinga imicoro urumva imicoro je no byita imicoro ni majijuke barondera ubuzi baragaye ubuzi umengo baramaze kwigira ba VIP alors que atamafaranga bafise atakazi bafise kabinjiriza amafaranga iyo mpamvu rero niyo yatumye wewe rero ucuvuga ati jewe nabitoka ya mukanisa urifatira umwanzuro wo kuja mu biki uyu munsi Sandrine ari mu biki nta nzara afise murambona benshi baba Sandrine asigaye yarabyibushe yarazanye udutama nta bintu binywa nk'amaraso nk'ijamwo kujya kuntu ugenda muri eglise akantu ko ugasanga nta mubiri ufise ntaki nibaza yuko n'inzigo ibirimo kubera ubikora uwumva inzigo uraba abapasiteri ngene bafise imodoka zabo baguma bahindura nawe hari ugataha nyumbani myayo nukuri hari abantu baje muri eglise kiti heze sangora nje kujya tembere nani ili nipate msosi saa sita unaona kwenu hakuna kitu nifanye unaanza kuona Disemba ba Kristo unaanza kudisemba kwa pastor kila siku unashinda kwa pastor unasikia jusa ya kurantria kufumbatisha yani akili ubwo si ubwenge rero chandaronka akazi ako kazi ni Karaoke kuririmba Karaoke benshi babona yuko ari ukugwa ari iki je nibaza yuko akazi woronka akariko kose wogakora atara kwiba wice canke ugira ibintu bitukisha izina ry'Imana yaje ko atakibazo namba nkore Karaoke nkoresha ingabire Imana yampaye wowe namba ufise métier urakora
none kubera iki abantu bakora mu mabanki b'abapasiteri cyangwa bakora amabizinesi yabo ubucuruzi ibyo ari byo byose mugabo abakozi b'Imana nayo babaguye baba ko bagira iki barondera uko bibeshaho batera imbere urumva nanje rero nkoresha iganje ijwi yanje mpano Imana yashizemo kandi ukumva ko biguha amahoro birama amahoro burya ikintu ubona yuko ari icaha ubona yuko ari icaha kiba ari icaha nyine ubona yuko atacakirimo ntacakirimo kubera nta muntu wagiye gutuka nta muntu wibye none muri karaoke n'ibishimwe uvuga ati haleluya ubwambere nkigitangura haleluya yaherera ku muntu gusa attention na gospel turadirimba indirimbo za Lopez indirimbo za Pauline turaziririmba kumva nyine ko ari amahoro menshi n'amahoro menshi kubera mba ndi ku kazi urumva kandi nabo nshingira nawe bahora baza kandi ndashimiye n'abantu baba baza kuntera intege babaririmbyi bagenzi banjye bagusanga hariya nyine bakadasha à l'aise bakama pourboire uvuga courage kandi bakandaba unsuzumye naho woza utasanga niyambitse ko ariko kose udasanga mpenye nkuko bari babizi yego bazi ko umuntu agiye muri karaoke abayononekaye barantega iminsi urya muzoraba iminsi mikeya azoba yarononekaye yanyoye imugi yanyoye inzoga nde yakubesha wowe wagumije icundi nico nagizwe n'Imana nico nagizwe na Kristo kandi ngo bari muri Kristo Yesu bonaki nta rubanza ruzobatsinda namba koko usoma Bible waratahuye ijambo ry'Imana narashyize mu kiganza c'Imana nagishobora nakigushikura wanko ndiko ndahiga amafaranga Imana ndakunda Imana cyane kubera iratahura kuruta wowe ukuntu wontahura Imana urashaka kunjajinga wowe ubona uko Imana ikubona siko abandi bakubona siko twe tukubona noneho birazwi uko Imana iraba ijisho ry'Imana ntimeze nk'ijisho ry'umwana w'umuntu arakujajinga akakujira kameze uku mugabo Imana yakuraba indani tuvuge rero ko Imana igushingira naye kuburirimba mu karaoke uvuga ati Sandrine big up sana wowe kuratafuta amahera wowe ni sawa none ndakubaze ibona ndirimba nkora ndonka amafaranga atabumara yanjamwo atanzoga njamwo meza akazi kiwanje taxi no muhira Imana yonjajinga mu biki bakunze bacu ba TV tubasabe duhurire muri commentaire ibi bintu Sandrine ariko aratubwira none Imana yonjajinga gute muze tubiyageho neza ndiko nkoresha impano yiwanje kugira ngo nibesheho amana ujya aja ku mapave kugira ngo yibesheho birasi abantu benshi bari mu maeglise baratanga ibintu ndakurahiye kugira ngo baronke amafaranga batanga ibiki gasandrine oya n'ukuri abantu bakuze baca babitahura mbere nivyo biharawe ugasanga umuririmbyi canke umuntu wari wese ari muri eglise ukabona umuntu ari hejuru byitwa ko ari umukozi w'Imana akamusaba ikintu kanaka kugira ngo amukorere ikintu kanaka ivyo birahari yego akagusaba ikintu runaka kugira ngo aguha akazi kugira ngo ushike ku ndoto ziwawe mpaka nawe utange ikiguzi rero natahuye yuko atabintu byagusa ngaha ku isi ikintu cose no gukora kiragusaba kwitanga uca mu nzira mbi urabona yuko uca mu nzira mbi kugira ngo uronke ukubaho ni wewe uca mu nzira nziza kugira ngo uronke ukubaho ni wewe igisuma kiriba kiraja kwiba kikarisika ubuzima bwacu kugira ngo kionekamo kitadame kionekamo kitagisha familia yacu ndabiharura ndavuga ati neno cenye gukura amaboko mu mpuzu sinoguma uravye family uravye umuryango ubuzima sinoguma ndindira ijya micoro y'abakozi b'Imana kandi nibyo basaba kandi yampisi muri eglise turi muri eglise na uyu muntu gasha atonyereka inzira yaho nokura amafaranga kamama amafaranga ntazi ukuntu arondegwa ubwo n'urukundo surukundo babe namba umuntu mwiza umurongozi mwiza akwereka ikintu kizotuma
ushika ahandi hantu wibeshaho neza n'umuryango wawe urumva kigukiza nubwo mumereza 20,000 30,000 ego irevre aramfasha umunsi umwe canke amasaha abiri bikaba biheze ejo naho bitendeka mugabo umpaye akazi ni nza ndaja gukora ndonka ayo mafaranga bizonu kandi ucuririmbara n'umutima mwiza n'umutima yo atanzi bisigura yo muri eglise babikoranize kikonja kunanja ndakubariye bajya baririmbye ndakubwiye babeshejwe n'ubu mico bakaca bajanga kuguruka mu maso nta nukurondera je ndakunda abaririmbyi bituma for example nka Patience aragiye arize make up ubu aragira ibintu byo gusuka ubu arafite salon yiwe kandi barakora neza salon saneza salon urumva n'umuntu yigize iki yiyadapse ku bintu yobona yuko byo muteza imbere kubera ko abandi batojijuka none ni mujijuke mureke kuguma mu mashengero munezereza abapasiteri mwibaza yuko ngombwa muri hanze akenshi wako banezereza abapasiteri nta nijuru baramaze gukora ikijisho ariko arakubura ko kadimi shaguhamagara mu biro amagarira na kacaguha kadimi naho nafuna end up ukabona nk'uko umengo ubuzima bwawe n'ubwo kwibera uko nyene ifo ike tujijuka abaririmbyi bo mu eglise mureke ubunebwe bakore urumva ntugaya akazi gute umuntu atangurira hasi ugenda uraduga buke uno munsi abajene babona yuko kudandaza amavuka bikababera ukaraba rero ubuzima bw'iwabo babaye mu buzima bubi baba mu nzu ya biscuit urumva inzu ya biscuit imvura iguye ishobora kubagwako nukuri birababaye imvura iguye batega amabase aho baryama kugira ngo ntihanyagirwe ariko ukacungayo akazi aho kurondera akazi urabe batekera ivyema wishinga mu rushengero pastor bare neza abana biwe barafise avenue nziza baba mu makaro wowe nawe wirirwayo utaha mu nzu ya biscuit imvura yagwa umutima ukaja hejuru rero nibarondera ubuzi bakore gusenga Imana ni vyiza ariko senga ufise ibyo ukora naco bitwaye uko byoba bimeze kose abapasiteri wa kino gihe bari muri business uno munsi babona yuko kuja kubakira imfuvyi abapfakazi kubarisha bakaca bafotora barafise impamvu baja gufotora kubera iki baja gufotora none kandi ijambo ry'Imana ribibuza ati niwatanga no kuboko kukuryo kukubafu kubimenye none mubishira mu marezo sociaux bifashiki ugasanga aho muri eglise hari abakene hari abantu badafise uko bibeshaho hari abapfakazi hari imfuvyi bo nibabafashe bakaja gufasha abo hanze Imana ibiravye ikuravye wewe mukozi w'Imana uri kukora gute iragushirira vimu byo ukora uri muri business kubera ntiwombwira yuko woja gutabara inzu y'umubanyi yiwa wirikira tokombera Patience utegeza gukiza abo mu nzu wawe amukaje hanze nabo ukomeje jabo ngaha reka rero ngende hanze Imana yogushigikira mu eglise ugasanga harimo imyidogo myinshi bazi gufasha abo hanze gusa twebwe ataco bazi imyidogo ndabizi nicyo gituma ndiko ndikondera ngaha narabibayemo ndabizi wari wonze nako gasura ufise siko wari ufise wari wacuye ndabizi n'ukuri ugasanga muri eglise hizu imyidogo none abafasha abo hanze bakagira ibiki mugabo twebwe ntibatubone Sandrine warabaye cyane iyo ni Imana nyabaki uri kurakorera mu kanisa yako pikonja wa Kristo wako wakonja unaenda kusaidia watu nje bakaja ngaho bagatoragura abantu mwibarabara abana bakabakusanya bagateka nambari iyo miceri n'ibiharage bakaca bafotora ajya amafoto ubu aho ufotoye ya quelque chose là-bas rero je narabiharoye ndavuga ati no ahantu je ntagomba wapi nta buzima reka ngende gupagasa Imana izo ibona igituma ndazi barakuvuze byinshi wabyakiriye gute n'ubu baracavuga my dear amfishi abo bavuga rero usanga nta nico bimariye n'abantu ubabwire ama prestige gusa bakubone ufata microphone wanashima benshi
batunzwe n'iyo micoro y'abapasiteri barindiriye agahuzu babagabira babakurira agahuzu bahevye bakaca baguha oja ngaho ukamvuga wewe ufise ubuzima nk'ubwo wambara impuzu bakugabiye muri eglise wewe bakugabiye impuzu bakugabiye sikuvuga ngo basi urafise akazi uwo nkangisha nawe wowe ukora ko tuma nawe usa neza ugasanga baronderanye amagufa ari hejuru du portement ukaja ngaho ukamvuga jewe nkorera amafaranga yiwanje nkorera kandi mu nzira iciye mu mategeko jewe akazi nkora ndagafisemo kontra no kwa notaire naragiye ndasenya urumva wowe mbwira akazi ukora wagiye kwa notaire namba ari akazi kabi ushobora kunjajinga ukankritika amajambo wishakiye ni kabi kazi makambeshejeho ndafungura neza ndambara neza ndaruhuka neza urumva nitwonganya ivyo rero ntivyakubujije kuguma uri Sandrine impuzu ndende urambara impuzu wifata neza baradasha muri Karaoke ni umutwenzi ba muraza rero ndatumiye nawe Mars murazoza oya baraza muri eglise ubu uno munsi gusubira muri eglise ntibirimo ye ndasenga ni waheze gusa Karaoke ugendamo nk'akazi ariko kandi nibuka yuko n'Imana iriho kandi ndi umukristo ndi umukristo ndibuka gusenga ndaja kuri eglise nkasenga kirte yahera kandi urakorera Imana bikorwa bitandukanye gufasha mbere naho nsengera nuko jewe ntabishaka bo baratahura avuga karya n'akazi mukandi uraza uririmbe nta kibazo mugabo benshi bakibaza yuko ari ukugwa iki impanuro Sandrine aduhaye ndibaza murazumva muri komanda impanuro Sandrine muramwumva ko yari umuririmbyi wa gospel kandi indirimbo ziwe ugiye kwandika Sandrine irankunda uramusanga warazifuse zije ndirimbo Sandrine turacayo n'ugatama yarazinjiriza Sandrine n'umuririmbyi aririmba neza cyane kuba ariko abasigurira kuba yaragiye muri Karaoke ko amajambo yaravuzwe mwarabyumvise n'ubu baracyavuga kuri Sandrine kuba hari ababivuga kubwo kubabara n'abandi babivuga kubwo kudatahura ibyo wowe uratahura ababara yamfashije najye mu bababara naca nagufashije kubera waraduhidagira amaso muri eglise ngo wanezagiye baje kuririmba wanezagiye Imana ikuhezagira namba naguhezagiye wamezagiye wowe ngaho wakubitise muhira ugiye kuraruza wibaze naho abantu bakaguma bagukomera amashi ngo babahezagiye rero kubyukuri Sandrine yatuhaye impanuro zumvikana umujene cyangwa umuntu wese wumva ko uguma muri eglise Sandrine arababwije ukuri nimukure amaboko mu mutwe bitibagiwe gusenga avuga ko ari umukristo duhurire muri commentaire ibi bintu Sandrine avuze ngaha umushigikire tabishigikira tubivuge tubinoganze tubivuge neza ko mumushigikiye cyangwa mutamushigikiye kuko ijambo ry'Imana riravuga ati ngo abarongorwa namwe muyera mumana w'Imana rero muratubwira neza ko uri koko yoba yararongoye namwe muyera kuva muri eglise akaja muri Karaoke kubera gukora sinavuye muri eglise muri eglise aracariho mugabo yagiye muri Karaoke kubera akazi kandi abajene ari kuntu yavuze neza ari kuntu tariko muratahura gukora dutahure gukora sabajene gusa n'abantu benshi ibikorwa byinshi usanga batariko baritaho gukora umuziki kandi Sandrine usanga umuziki nawo ukeneye amafaranga ariko ugasanga umuntu ariko arimbaza cyane gukora umuziki atana amahera afite urazi ndakubwire ibyo byo kujajinga umuntu yuko yagiye muri Karaoke uzi ko bingaha mu Burundi gusa bindi bihugu genda muri Kenya
araja kugira karaoke no muri eglise agakorera Imana nk'uko bisanzwe twanashima no muri eglise bakamuhemba. Twovuga ko iki gihugu cyacu rero arico kitaratahura cyangwa kiri hasi. Novuga ko ari abakozi b'Imana bo muri kino gihugu. Ndibuka umundi muririmbyi wa gospel yaririmbye indirimbo ya profile muri competition muri music we muririmbyi yarakubise amakomantere menshi cyane. Rero nukudatahura cyane nukutamenya neza nukudatahura ninda musunzi jambo desta ninda musunzi gutahura desta ubu rero mwebwe na Destiny nimwe muri ko muravugangwa cyane muri Destiny ngira cyaraheze. Destiny baracyavugwa n'ibirahera kuko ijya ni trace kuko bivanye naho tukigeze kandi umunsi umwe Imana ntiyatugirira amahirwe muzoza mu bitunoganze muri kumwe kugira ngo tubitahure neza. Reka kwanza tubanze kwanza duhereze umwanya abatumire kuri ibi by'intaho. Sandrine nahegarukiye nga azogaruka kugira ngo dusubire tuzoraba amakomantere muri kino kiganiro kugira ngo tumenye aho tuzoherera mu biganiro ikiganiro kizokurikira ahazo kwishurira ibindi bizokurikira bivanye n'amakomantere mwagize kuri ibi yavuze. Tibaza mwavyumvise kibwirwa n'icumvu cerekwa n'ikibona bivanye n'ijambo ry'Imana nico wakiriye muri wowe uraraba uruhande urimo bivanye n'ibyo Sandrine natubwiye nawe uraraba uruhande urimo kugira ngo tumenye neza ibyo dukwiye gukora n'ibyo tudakwiye gukora. Reka tugushimire cyane Sandrine. Sandrine yatuganirije byinshi, yatubwiye ko yahoze aririmba muri eglise ubu ageze muri karaoke. Oya niyo genda tutamwumvirije aduhonje kugira ngo twumve iryo jwi. Ate Sandrine. Nafasi yote moyoni nimeshaipa kwa Yesu, ni namba moja. Nafasi yote moyoni nimeshaipa kwa Yesu, ni namba moja. Umutima wanje wawucuca amashimwe, akanwa kanje nako kuzuza indirimbo. Aho byari bikoye waratabaye, warakoze mwami. Haleluya Mana, je nari ninjiye nari nagezeyo mwanyumvise ko rero naho je nari mu mwe bano b'Imana irijwi muryumva gute murumva ko riko byoherera kaze rero tubivuge neza.